kumbure ngira na Vitani Nshimirimana ari mu batariko baratwumva neza, niyatwumva araza gusaba ijambo. Alice ngira mwokwakira umunywanyi akurikira akaba arabaza ikibazo, hari uwitwa Kofi Ego, yari yasavye ego, ijambo Jire, kuva kare. ego. Ngira ngo tubanza tukarangiza ibibazo twari dufise hama tukaja twakira Kofi yari yasavye ijambo mu kanya. Hariho utubazo tubiri twari twabajijwe Honorable Leonce Ngendakumana. Ah, umutumire yari yabaje ati urunani Burundi bwa bose n'izindi nani ziko ziraja hamwe mu Burundi ziko zirakora, ati Rwasayo bari muri urwo runani Burundi bwa bose, mbega abashiranga amateka bahora muri senere boba bazokwitoza ku ntonde z'urwo runani. Akabazo ka kabiri babajije Honorable Leonce Ngendakumana bagize bati itegeko ryo mu bihumbi 2017 ryaje rikandamiza amashirahamwe adaharanira inyungu za politike eka mbere n'imigambwe atamananiza yazanywe n'intwaro ya CNDD-FDD, ati mbega izo nani ziriko ziravuka mu gihe hagati y'akazina muntu katubahirijwe, mbega ayo matora yoyo ariko araza hari icizere umuntu yoyagira ko ntazohava anigirwa mu menshi ejo bagahava bagira bati twagiye mu matora mugabo nta cavuyemwo, ati mbega ata mutekano uriho, ivy'ubuzima bugoye n'inyifato y'umugambwe CNDD-FDD, mbega hari ikizova muri ayo matora, hari icizere izo nani zose ziyafisemwo. Sinzi ko umushingamateka Leonce Ngendakumana ariko aratwumva, ibibazo vyabajijwe mwebwe Honorable mwaba muriko muravyumva mwokwishura uyu munywanyi ariko aratwumviriza. Bw'ivyuma bari batweretse yuko Leonce Ngendakumana atariko aratwumva, mu kurindira ko dutora abatumire kumbure kwakira uyundi mugwi w'ibibazo, hanyuma tukarindira ko abatumire bagaruka. Sinzi uwo mwari mugezeko Alice Hakizimana. Twari tugeze kuri Kofi nkuko warejeje kubivuga, ngira ngo niyaba twumva yo kugura akamikro kiwe akabaza ikibazo ciwe. Amahoro neza. Amahoro. Sinzi ko ijwi ryo bariko rirasohoka neza kugira nshobore kuvuga iciyumviro canje. Turabumva 100%. Murakoze. Jewe nabakurikiranye, nagerageje kumviriza ikiganiro, ndakengurukiye cane abashoboye kugitegura. Ni ikiganiro kinezereye na cane cane ku Barundi bose, haba uri mu gihugu n'utari mu gihugu. Jewe ni intererano nagomba gushikiriza cane cane yerekeye abariko baratuganiriza bose, kubera ko ndi Umurundi hariho ivyo maze kubona ku myaka maze kukibamwo, cane cane kw'ijambo no kwita ishirahamwe. Tuvuze ijambo ishirahamwe, ukwigenga kwaryo ni koko kuba guhari, ariko jewe ico nkunda kuvuga ni abakunda gufatira kw'ijambo ryo kutavuga rumwe. Iyo rero tuvuze ishirahamwe ritavuga rumwe n'ubutegetsi canke n'umugambwe uba uri ku butegetsi, aho niho abantu benshi baca bihendera. Murambabarira kuko ngira mvuge ku kintu nibaza ko kimaze gukora ko abatari bake, kuko iyo umuntu afatiye ikintu co kutavuga rumwe akaca agihagararako, niho usanga injyane zitandukanye zishobora kuca zaduka. Aha kumbure niho noca mvuga kuri ubu bwigenge, kugira ngo vy'ukuri ishirahamwe rigire ukwigenga kwaryo kuzuye. Muri iyi ntererano ngira ntange nuko itofatira ku bintu bimwe bimwe nk'aya majambo nacishijemo yo kutavuga rumwe canke n'ibindi, kumbure ikisunga amategeko iba yarahawe n'igihugu, kuko nta shirahamwe na rimwe ritaba rifise amategeko. Ikikumbure nibaza ko muca mutahura ivyo ngomba kuvuga nk'intererano, kugira ngo ntituze twongere kugwa mu ngorane tutiteguriye.
iki ndakivuze nk'umurundi akunda igihugu Ariko Kofi ngira adashima. mwogerageza gusobanura ntitwabatahuye neza canke abariko baravyumva ntibatahuye neza, mugomba kuvuga yuko iyo bariko baravuga ati imigambwe itavuga rumwe n'uwuri ku butegetsi, ni ukuvuga ni imigambwe de l'opposition, mwe mugomvye kuvuga iki? Musobanure kugira ngo babishure, nimba mutagitahura kumwe n'abandi munakibaze. Ego kumbure nuko ntashoboye nyene kubisigura, ariko abariko barumva bose n'abarundi ni koko nivyo, mugabo nshatse kukivuga kuko hariho abantu bamwe bamwe iyo bariko baravuga ijambo ryo kutavuga rumwe, tuvuze umugambwe utavuga rumwe n'uwuri ku butegetsi, hari aho iryo jambo barifatirako ugasanga nta ciyumviro na kimwe bashobora gushigikira kivuye ku gihugu. Aho rero ugasanga uko kudashigikira ivyiyumviro bitanzwe n'igihugu, donc tuba tuvuze umugambwe uri ku gihugu nivyo, niho usanga uku kutavuga rumwe rero baca bagufatirako, kumbura ugasanga n'injyane zica zizaduka zifatiye kuri iryo jambo. Kumbure sinshoboye kugitomora neza nivyo, mugabo nibaza ko abantu bamaze kumva ico nshatse kuvuga, ko niwaba utavuga rumwe canke aho ndiko ndabwira umuntu canke umugambwe utavuga rumwe n'umugambwe uba uri ku butegetsi, haba hakwiye kubaho inyifato nziza ibereye yo kutaca utyoza inzego ziba ziri ku butegetsi, kugira ngo kumbure ntuhave wishira mu bihe utategerezwa kubamwo. Kofi ndababaza akabazo mbere nce ndabibutsa ko musigaje amasegonda 45, mwebwe mutandukanya gute abakebura n'abatyoza? Gukebura no gutyoza mu bitandukanya gute mu Kirundi, kugira ngo twumve ko ivyo muriko muravuga ntihagire abatahura kutariko? Mufise umunota umwe kugira ngo duhe ijambo abandi. Ivyo gutyoza no gukebura ni amajambo abiri adasa, ni koko nsigaranye amasegonde make inyuma yuko nca mvuga iki, ariko gukebura harabamwo inyifato nziza ufatiye ku ciyumviro kiba catanzwe. Ibikumbure nivyo abakebura barahari, aha niho nca ngira ko mvuga n'iciyumviro ca kabiri nagomba kuvuga, ariko kirimo n'ikibazo. Igihugu carahomvye, hariho igihombo kidasanzwe kuba abantu nk'aba badutunganiriza ikiganiro nk'iki, bagashikiriza ivyiyumviro vyose nk'ivyo numva. Ibiganiro ndakunda kuvyumviriza, ariko tugaca dusanga abo bantu ntibariko baraterera n'ivyo bari mu gihugu. Rero iki gihombo nivyo carabaye. Aha rero ca ngira ko mbaza, mbega koko ivyiyumviro biratangwa, n'inzandiko zirandikwa, hoba hariho urwandiko rwoba ruriko rurandikwa canke rutegekanywa kwandikwa rwo gusaba kugaruka kugira ngo ibi bishimangirwe turi mu gihugu? Murakoze. Murakoze cyane. Alice Hakizimana, nimba munyumva, ndabona Leonce Ngendakumana yagarutse ku murongo, sinzi ko mwomusubiramwo utubazo kugira ngo tuze kwakira abandi yamaze kwishura. Egome Gilbert, sinzi ko munyumva Turabumva neza. Ego utubazo tubiri twabajijwe Honorable Leonce Ngendakumana, twavuga tuti hari inani nyinshi ziriko zirakorwa mu bijanye na politike mu Burundi. Hari urunani Burundi bwa bose, ati mbega Rwasa arimwo urwo runani? Abashinga amateka bahora mu mugambwe senere boba bazokwitoza kuri izo nani z'urunani Burundi bwa bose? Akabazo ka kabiri kagira kati inani ziriko ziravuka mu gihe agateka kazina muntu katobahirijwe, mbega ayo matora arashoboka mu gihe amashirahamwe atigenga, ibinyamakuru bitari bike vyangajwe? Ati mbega abariko baragira izo nani bafise icizere kingana gute co gutsinda umugambwe CNDD-FDD? Nutwo tubazo tubiri twabajijwe Honorable Leonce Ngendakumana. Honorable, ngira ngo mwokugura ka mikro kanyu mukatusubiza nimwaba muriko muratwumva.
yari yaje ku murongo ariko sinzi ngira vyasubiye kumugora, ariko mu kurindira sinzi yuko Emmanuel Nkengurutse hari umunywanyi yaraje kubaza akabazo, sinzi ko mushobora kuba murakishura kuko turabona na Pacifique ataragaruka ku murongo. Umunywanyi yitwa Kofi yariko aravuga ibijanye, ngira mwomusigurire amategeko avuga iki ku bijanye iyo bavuze imigambwe iri muri opposition, nukuvuga itavuga rumwe n'uri ku butegetsi, niyo bita muri mouvance yikora ibijanye canke bihuye bisusa n'ivyo uri ku butegetsi, hanyuma arabaza yuko hoba hari kiriko kirakorwa mu ntumbero yuko hatorwa umuti abantu bagataha bakaja gukorera mu Burundi, intererano ntibasubire kuzitangira ku mbuga ngurukana bumenyi. Kofi yabajije ibibazo bikomeye mugabo bifatiye ku kintu shingiro, ku kibazo shingiro. Ikibazo shingiro gihagaze hehe? We wavuga ati ibintu vyo kuvuga yuko kwigenga mbega harya birajanye no kutavuga rumwe na leta. Wewe ariko aribaza igituma abantu batovuga rumwe na leta. Sinzi ko niyenze, ariko ikibazo shingiro kiri ngaha ni naha nyene kiri. Demokrasi isigura ko haba ivyiyumviro vyinshi bitanye bidasa, abantu mugabo bakavyuhanirako, ntibashwane ntibagwane kubera badafise ivyiyumviro bimwe. Aha rero Kofi araza kumbabarira kuri iki kibazo. Iki kibazo biragoye kukimwishura ngo mvuge nti nivyo koko abantu barakwiye kwigenga ntibatangure kuvuga ko batavuga rumwe na leta. Oya, vyanditse muri constitution. Iyo ni diversité, ni opinion multiple, ni multipartisme, ni urumva uri mu mugambi ufite ivyiyumviro vyawe, uwundi bakagira ivyiyumviro, kandi ivyo biremejwe yuko imigambwe de l'opposition ibaho. Nico kimwe n'amashirahamwe. Amashirahamwe ashobora kuba atabona co kimwe n'umugambi uyu canke uyu canke ayandi mashirahamwe yandi. Kenshi na kenshi amashirahamwe bayita ko atavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi kubera kuko ayo mashirahamwe nabivuze kare aja kuraba ingena uburenganzira bwa kiremwa muntu bwubahirijwe. Mu gihe butubahirijwe agahava akabitera ivyatsi, baca babona yuko amashirahamwe ariko arabagwanya. Ariko vy'ukuri aba ariko avuga ukuri. None ndaguha akarorero Kofi, iyo abantu bicwa, iyo itunga rya leta rinyurutswa, vyoba vyiza umuntu akoze ngo iki? Ishirahamwe ryigenga ryovuga ngo iki? Ngo ni vyiza ngo canke gerageza murabe ingene mureka kwica abantu. Rivuga riti kwica abantu sivyo, amategeko arabibuza, ni contre le droit de l'homme. Kunyuruza ni contre la bonne gouvernance. Ivyo rero iyo leta itabikunze ikacivuga iti murangwanya, aya majambo munakoresha siyo, ivyo ntawo vyemera, ntibijanye n'intwaro ya demokrasi yemeza ivyiyumviro vyinshi bitandukanye bidasa, n'imigambwe myinshi n'amashirahamwe menshi, mugabo yose haranira inyungu n'ineza y'igihugu n'abanyagihugu bacu. Sinzi ko nabivuze neza ngo avyumve. Kwigenga nico gituma bigenga. Utigenga uca wegamira umuntu, wegamira umugambwe canke ishirahamwe, ukaca wemeza ivyo akora. Mugabo mu gihe wigenga urahava ugasuzuma ko ivyo akora bijanye n'amategeko, vyemejwe n'amategeko, bijanye n'ineza y'abantu, bijanye n'agateka ka zina muntu, bijanye n'intwaro igendera ku mategeko. Ivyo nivyo utigenga ntiwobishobora. Iyo wigenga rero ugasanga biriho ukongera ukaca ubidenonsa, niho baca bavuga bati mwebwe ntimunshigikiye. Rero ngaha biva ingena twebwe abantu twumva demokrasi, la notion de demokrasi.
la notion de multipartisme, la notion de pluralisme des idées. yego Yego niko bimeze kandi inkingi za demokarasi murazizi, ni imigambwe myinshi n'amashirahamwe menshi, ni liberté de la presse, amaradiyo n'ibinyamakuru vyinshi, n'ibintu vyinshi. Donc rero murakoze cyane ngira yatahuye Maitre Emmanuel Nkengurutse, ngira kofi mwagerageje kumwishura mudukundiye ku mwanya uri kuragenda, ngira two kwakira utundi tubazo dusabe n'abariko baradufasha mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo badufashe kuturabira ko dushobora gusubira kuronka abo musangiye ijambo muri kino kiganiro, no kuvuga Leonce Ngendakumana Pacifique Ninahazo. Ariko mu kurindira turashobora kuba turandika utubazo, ngira Alice yo kwakira uwundi mugwi w'ibibazo ukurikira. Ego urakoze Gilbert, ngira ngo hariho abandi bariko baradukurikirana bifuza kugira intererano canke kubaza akabazo. Abatumire bacu barashobora kusaba ijambo bakabaza. Hariho uriko aradukurikirana yari yasavye ijambo, sinzi ko imandwa yoba ariko aradukurikirana hamwe yoba ari ku murongo, yari yasavye kugira ico abajije yoshikiriza ikibazo ciwe. Ariko Alice unkundiye ndabona Vital yaje, hari akabazo kari kabajijwe Pacifique atari yaje kubaza kajanye n'amashirahamwe ahurikiye muri force, ngira nimba ndabona ari mu basavye ijambo, nimba bikunda yofata ijambo akishura kuri ibi bibazo vy'amashirahamwe, kuko ngira twamutomboye akaba yaje, arashobora kwishura, arashobora kugura mikro agafata ijambo, ngira ikibazo yari yacumvise. Ego Ego harimo interference sinzi igituma. Dusabe uwitwa avoka abanze yugare mikro yiwe kugira ngo tureke Vital Nshimirimana abanze yishure. Ego nibaza yuko ubu muranyumva. ego turabumva. Hanyuma ni ntangwe gukengurukira abatunganije kino kibazo n'abamaze gushikiriza ivyiyumviro. Hanyuma jewe ku vyerekeye iki kiganiro kiriko kiraba n'ikibazo cabajijwe, wanashaka nta kibazo ubundi nashaka gushikiriza mugabo kubera navuzwe, hanyuma ngasa nk'uko nabajijwe ikibazo nico gituma ndugije urutoki kugira nishure ntanga umuco. Hanyuma nibutsa yuko iki kibazo atari rya mbere kibajijwe, mugabo kandi nongera mvuga yuko ikibazo cama kibazwa n'umuntu umwe, kandi atari n'irya mbere kibajije, kandi maze kumuha inyishu akatari gake. Hanyuma rero kugira ngo n'abandi bavyumve, n'abandi boba bafise ikibazo nk'iki bacumve, bashatse tuzokibandanye tukiganirako. Muranyumva? Ego turabumva. Turabumva mubandanye. Mu mwaka wa 2015 ikintu ca mbere caba irya ntwaro yakoze, imaze kubona yuko badashoboye kudufata canke ngo batubohe canke ngo batwice, baciye batangura rero urugamba rwo guhiga amashirahamwe, baratangura barugara amakonti y'amashirahamwe, hanyuma inyuma yaho barayahagarika provisoirement, hanyuma mu nyuma barayugara. Ico gihe cose nk'abarongoye ishirahamwe co kimwe nabo twari kumwe, co kimwe n'ayandi mashirahamwe vyari vyerekeye, ntaco tutakoze kugira ngo ayo mashirahamwe tuyagwanire biciye mu nzira zose. Turasaba abarongoye igihugu c'u Burundi yuko iyo ngingo boyisubirako kubera yaturenganya, idahuye n'amategeko. Hariho abantu batari bake ku giti cabo canke ku giti c'amashirahamwe badushigikiye, baradufasha. Hanyuma ho ishirahamwe ryugariwe muri 2016 twaritwaye, turitwara muri sentare ya Afrika y'ubuseruko. Ico gihe ndibuka hariho abantu twayaze, kubera twari tumaze kuba turi mu makungu twarahunze. Sinzi umuntu yigeze kutubwira ati rega, ati kubu muraha nta nyungu mufise yo kuburana, kuko nimwaburana barayugurura, nibayugurura
aya mashirahamwe ntimuzobandanya muyatwara. Je ndamwishuye kandi iyo nyishu n'iyi saha murumva imyaka iheze ntiyigeze ihinduka. Namubwiye nti jewe nobona ishirahamwe ryuguruwe n'ubundi kiringo canje cari caheze muri 2015 vyonezera cane yuko ishirahamwe nakoreye ishirahamwe ryadugije le débat démocratique mu Burundi ritagiye akagire ridahunze nk'uko natwe duhunze. Hanyuma rero rigaheza rigasubizwa abanyamuryango abari mu Burundi bagaheza bakabandanya. Muri ico gihe ngira ngo tuzoronka umwanya wo kubivuga mu madetaye. Hariho abantu benshi cane bariko bararondegwa babarondera kugira bagire kimwe citwa nyakurization. Jewe nashaka byinshi nabimenya mu nyuma. Kandi bamwe bamwe bari abantu twari dusanzwe dukorana, abagenzi, inshuti, ababanyi. Mugabo ivyo byose ntivyakunze, sije nabigize. Iyo bakabigira aho hose ndiko ndagaruka, uno munsi jewe ubwo runani simba nkiruramutswa ibyo rukora canke ibirunanira simba nkibibazwa. Hanyuma rero ndiko ndumviriza Pamela ukuntu abaza, ashaka kuvuga yuko twebwe twamase ku burongozi bw'ishirahamwe, tukamata ku burongozi bw'ishirahamwe ritakibaho. Ishirahamwe ryafuswe, hakagira bamwe bakaza kuritabara abandi nabo ntibaritabare. Hanyuma rero nagira mvuge icerekeye urunani carico kuboba batavyibuka. Urunani n'ahantu abantu bahurira. No kuvuga rero yuko urwo rutonde rw'amashirahamwe yagize force ntigwigeze ruhinduka. Nta shirahamwe na rimwe nigeze mbona rivuga riti twebwe turavuye mu runani kubera barufuse canke kubera hariho amakosa gwakoze. No kuvuga amashirahamwe yose yarimwo n'ubu aracarimwo. Mugabo bamwe hariho ababandanije ibikorwa ku giti cabo, amashirahamwe atari make yarabandanije akorera mu gihugu c'u Burundi kubera amategeko abibarekuye kandi biratunezereza cane. Hanyuma abadashobora nabo gukorera mu gihugu nabo rero twabandanizanije bakaduhereza des informations, bakaduha matière, ibyo badashobora gushikiriza, ibyo badashobora kuvuga twebwe nk'urunani tugaheza tukabishikiriza. Nuko dukora, nuko Fokodiri kirakora, nuko Aprodehash kirakora, nuko Ligiteki kirakora, nuko n'andi mashirahamwe yose ariko arakora. Hanyuma rero kuri ico nibaza yuko kwishira hamwe nka Pamela rongoye, sinzi ko akirirongoye canke ubu ryo barirongorwa n'uwundi, ryitwa Association des Mères Célibataires. Ni ukuvuga ishirahamwe ry'abakobwa bavyariye iwabo. Sinibuka yuko ico bari ico. Iryo shirahamwe rero rirafise ibintu rikorako. Rigashobora kubikora ryonye n'ukwaryo, rigashobora kubikorana n'urunani force. Izo nguvu rero za force kubera uno munsi zitakiriho. Association des Mères Célibataires nibaza yuko nogenda nanakimutekereye kuko narimaze no kukimubwira, barashobora kubandanya bakora kuri objet social yabo. Ivyo gukorera hamwe na force urwo runani rutacemewe n'amategeko, bakabanza bakabibangira. Akaba uno munsi naho ashobora kuba afise inguvu canke ikintu yoduterera akavuga ati ishirahamwe dukorera hamwe kugira ngo ryugurugwe. Naho nyene je nomubwira yuko ico ciyumviro coba ari ciza, inguvu ziwe turazikeneye, aze tuzishire hamwe urunani force rusubire gugurugwe. Sinico gusa, hariho n'ibindi vyerekeye, sinzi yuko boba bari bamaze kubivuga, hariho n'ibindi vyerekeye abagize ayo mashirahamwe. Abagize ayo mashirahamwe baraciriwe imanza, abagize ayo mashirahamwe baranyazwe ivyabo. Ivyo vyose n'ibibazo kumbe umugwanashaka umunyeshirahamwe yakerebutse nk'uku kwa Pamela ashobora kudufasha kugira ngo dutorere umuti. Gutyo urunani rero rugaheza rugasubira rukivyukiranya, tugasenyera ku mugozi umwe, tukabandanya tuharanira agateka kazi na muntu,
ata bintu vyo mu ntamatama, ata bintu vyo gukikiriza ngo umuntu ngo ariko no bikivuga mu gifaransa guprofita ini situation, ivyo sivyo. Nk'uko namye ndabivuga ndabisubiyemwo kuva mu murakoze mwaka cyane wa Vital. 2015 urunani iyo batagugara, kumbe jewe sinzi nuko nk'uko Pacifique yabivuze yuko nari kugaruka gusubira kwitoza, kuko kurongora ushira urunani nka rurya ni ukwitanga. Benshi hariho abantu bashobora kuvyiyobagiza canke bashobora kuba batabizi. Ni ukwitanga nico kinatuma n'izi ngaruka zose zitugwako ziba kubera ari ukwitanga. Umuntu akitangira igihugu, akitangira abarundi bene wacu. Murakoze cyane Vital Nshimirimana, ndabakengurukire kuba mwigoye mugafata umwanya mukaza kwishura ku kibazo cyari cyerekeye urunani force. Murakoze cyane kuko urumva yuko mutari mwavyiteguriye ariko mwafashe umwanya kugira ngo mwishure Pamela Mubeza. Munyemereye rero kuko umwanya uri kuragenda mwonkundira tukabandanya n'ibindi bibazo, ariko nibutse abariko badukurikira yuko abatumire twari dufise bose bagarutse ku murongo. Pacifique Ninahazwe, Leonce Ngendakumana na Emmanuel Nkengurutse. Hari utubazo twari twasigaye kuri Leonce vyagumye bigorana mu buhinga bw'ivyuma, nimba ari yatwumvise yogira ko yishura. Tuce dufata umugwi wa nyuma w'abashaka kubaza kuko umwanya waturangiranye muri kino kiganiro. Alice, nimba munyumva, sinzi ko Leonce Ngendakumana yoba yibuka utubazo canke mwoshobora kutwibutsa. Ndakwibuka. Ego mutima ndakwibuka. Nduga kwijambo honorable. Ndindiriye yaravuye cyabisa bisubira gucika. Ego ego hari wambajije nyamba yitwa Nyankamugayo canke Nyankamugayo sinzi ko ari ivuyo. Yari yambajije ati none izo nani ngo harwa urunani ko ruravuka gwitwa Burundi bwa bose, ati muri urwo runani rwasayo barimwo mu gihe urwo runani gwitwa Burundi bwa bose. Muranyumva? Ego turabumva. Mu gihe urwo runani gwitwa Burundi bwa bose wasa akaba ari umurundi, ata muntu atweretse ko ari umunyamahanga, ntacobuza yuko abyipfuje arujamwo. Nta na kimwe cobuza yuko arujamwo kuko nawe ni umurundi, afise uburenganzira kuko abandi barundi bose, kuko twese turabarundi, nta mwana n'ikinono, nta nyagupfa nta nyagukira. Ntacobuza rero ko arujamwo. Ati mbe abadepite bari mu Kigobe ngira avuga nyene bo kwa Rwasa nyene, ati bazoja ku ndonde. Abadepite bose iyo barangiza ikiringo cabo baraja ku ntonde, iyo abanyagihugu basubiye kubemera akabatora bakitoza. Ivyo nta kibi na kimwe kirimwo. Bavyipfuje bazoja ku ntonde z'urwo runani canke baza kuzindi ntonde, aho bazipfuza hose no bazitoza. Umuntu yitoza uko ashaka, ashaka no kwitoza kome wigenga. Mu gihe rero abantu bose ari abarundi bagengwa n'amabwirizwa n'amategeko y'u Burundi, mbere bakaba ari no mu nama nshingamateka, icobuza ko bitoza coba ari giki? Icobuza ko baja ku ntonde coba ari giki? Ko ibwirizwa shingiro ntiribabuza, ibwirizwa rigenga imigambwe ntiribabuza, ibwirizwa rigenga amatora ntiribabuza, bobuzwa n'iki kwitoza kuja kuri izo nani? Uwundi yambaje asa n'uwihebuye cane yitwa Amos Menga, yasa n'uwihebuye cane, yavuze ibintu byinshi sinokwirwa ndabigaruka kuko no ariko ndatwara umwanya w'abandi. Ribwirizwa nshingiro ryatuwe mu mwaka wa 2018 ngene ryaje riho nyangateka kazi na muntu ku bintu bimeze nabi. Nibyo byose ndabibona, ibyo adondaguye byose ndabibona. Ico tudahuriza ko nuko we ashaka ko kubera bimeze uko twoca duhebera ko tugaheberana tuti nibigumuko, nta kamaro ko kwirigwa turashira hamwe ingufu ngo turabe ko twobihindura. Nagomba ndamumenyesha ko ibintu byose bihinduka, nta kidahinduka. Ibintu birahinduka kw'isi nzima, mbere naha mu Burundi hari intwaro zahindutse n'izizohinduka. Nta muntu aziherura ngo arekerane ngo iko kibandanye kigenda nkuko yariko arakivuga. Bizohinduka
kandi agomba ndamenyeshe yuko akagumye bagumako. Nibaza ko ari ibyo numvise, ibindi ndaza ndabyishura nivyaza. murakoze cyane rero wose Ngendakumana ngira Alice mwo kwakira umugwi wa nyuma w'abantu batanu bakabaza hanyuma tukaza gusoza ikiganiro tukubahiriza umwanya. Sinzi ko na je norangiza ibibazo nagiye ntarishurako. Nta Ego, kibazo mwobwira ntabwo. ko mundufashije. Ego murakoze. Ndumvise ko mu nyuma nkuko nari nabivuze Maître Vital Nshimirimana yahavuye aza wenyine akishura ku bibazo twari twabagizwe bidateza kwishurwa n'urongoye urunani. Kuri ico ngira nta kinini numva no kongerako. Akantu gatoyi nocishamwo mbona ntanguye kubona mu Barundi uyu munsi. Hari umuntu twaganiriye ejo bundi ari muri bene ibi biganiro byo ku space ariko arumviriza ingene abantu basigaye bashwana batana ko amakosa, hanyuma aravuga ati hariho abarundi ukuntu bisigaye bimeze uyu munsi, bimeze nk'abantu baba bari mu modoka imwe, dufate nk'imodoka nka bisi yunguruza abantu. Muri iyo bisi abantu bakaba bicaranye, urabona bicarana batangana, bamwe baravyibushe bamwe ni bato bato, bakaca bagira umushoferi mubi w'iyo bisi, hanyuma imodoka agenda yita mu binogo, akata amakorosi ataravye, hamwe bagera no ku rugero ahakwa kuyita mu manga. Bamwe bari mu modoka umwe wese akaca araba uwo bicaranye, akaca avuga ati urabona ingene unguyeko, nk'umwe yonze abonye uwuvyibushe amuguyeko ati urabona ingene umvunaguye, urabona ingene ungiriye nabi, bakata ugasanga ahubwo umwe yariko aratukana nawe niwaciye agwa kuri umwe munini. Ikibazo cyabo bagatana kw'imyikomo, ariko ikibazo nyamukuru ari umushoferi w'imodoka. Aho bose boravye umushoferi w'imodoka bahagira bati mbega uyu muntu ariko adutwarahe, mbega uku kuntu iyi modoka iriko iratwarwa biza guherezahe. Nico kibazo nyamukuru. Iki kibazo cya force ntigishobora gutora umuti uko tuvyipfuza hatabayeho intwaro isubira kubaha uburenganzira bw'amashirahamwe. Iki kibazo ntigishobora gutora umuti uhonye twumvise ko n'amategeko yashizweho ari amategeko atuma ubwo turetse ko barufuse no gusubira kubaho ntigoshoboka ufashe amategeko y'uno munsi n'urunani rudashoboka. Amashirahamwe agize force uravye ivyo akora ubu ntivyokunda ko ayo mashirahamwe aja hamwe ngo akore force uravye itegeko ryagiyeho mu 2017. Rero umuntu aciye aza akagwana agasanga ari mu minigano n'abasigaye bafashe ibisigarira by'ishirahamwe, yoba yihenze. Mbona ahubwo bogira bati mbega dushire inguvu hamwe gute, mbega ndaguterera iki kugira ngo dusohoke hano hantu habi. Kumbure nk'uyu yabagije ikibazo yashobora kumuha imitwe ati nka jewe mwishirahamwe ryacu muri AMC ati twebwe vyarakunze ko tubandanya tugira za assemblée générale, twebwe vyarakunze ko bikunda ko batadushirako imitahe yo kudufata, twebwe twarabishoboye ko badafata amatungo yacu mu mabanki. Gutyo akamubwira ati je nabigenjeje uku, raba ko wogira gutya bishoboke, canke ati gira gutya. Kubwanje urunani dufise dukunda twese tururimwo, AMC Focode twese muri force dutwagwa n'ubwo runani, ariko turazi ko ataco rugishoboye kudufasha ubu kubera aho rugeze. Tworutera intege kugira ngo n'ivyo bike bagishoboye babishobore. Numvise umukuru w'urunani Maître Vital ariko aravuga ati gutwara urwo runani ni ukwihebera abandi. Avuga ivyonzi, ndazi ico ari co gutwara force n'amagorwa yavyo, ndazi kugira we nyene yitoze. Twaramwinginze, turafise abantu twagiye kumuraba turamwinginga, aratubwira ati jewe mfise akazi kanje, jewe mfise imirimo yanje nk'umuavoka. Yakora muri baro ico gihe aratubwira ati jewe n'ukuri sinshobora kuza kwemera kurongora urwo runani. Urunani urutwara ntahembwa, urutwara hari ibintu vyinshi yaca atakaza mu kazi yahoramwo yemeye kuza kurongora urwo runani. Twaramwinginze bidasanzwe. Uyu munsi ndavye abagiye kumwinginga ivyo twamubwira, nkaraba amagorwa twamutayemwo, tuhakwa kwicuza, kuko iyo ataja kurongora urwo runani kumbure ntaba ari impunzi uyu munsi. Iyo ataja kurongora urwo runani ntaba yakiriwe imanza zo gupfunga ubuzima bwose, amatungo yiwe yose ntaba yarafashwe, ntaba atakirekuwe kuba mu Burundi. Ariko ivyo byose yazize kutwihebera twese, yemera kuja imbere
kugira ngo agwanire za nyungu zacu twese. Sinibaza ko uyu ari umwanya wo kumutera amacumu, ndazi ko kubwiwe yoronka akaryo na gatoyi k'ingene akoranya Assemblée Générale ya twese, yoca dukoranya akavyikurako n'ingoga. Ndamuzi, mvuga umuntu nzi, mvuga umugenzi, mvuga umuntu nkunda, ndabizi ico arico amagorwa yikoreye mu gutwara urwo runani. Rero tumutera intege muri bike na bikeya gishoboye kugira ngo ijwi ry'urunani rigumeho gushika ku munsi bizoshoboka ko ishirahamwe risubira gushoboka n'amashyirahamwe yacu yose asubira guhagarara. Ikibazo yabagije ntikinerekeye force gusa, ndibuka ko hariho ikindi space bantumiyemwo bakakimbaza kuri Focode, nanje nari nipfuza ko ntasubira kurongora Focode kuva muri 2017, ariko ndacyayitwara n'uyu munsi. Ni nkuko woza kubaza Prodehacu usanga bimeze uko, woza kubaza uwundi atwara irindi shirahamwe usanga bimeze uko. N'amagorwa twese twikoreye afatiye kuri wa mushoferi mubi dufise mu gihugu, dutegerezwa gukorana twese kugira ngo ivyo bintu bihinduke. Hari n'ikindi kibazo yari yabajije ati hari amashirahamwe kubwibagira ati amashirahamwe yigenga vyashitse agakorana n'imigambwe canke akabona umenga yegeranye n'imigambwe mu mwanya munaka. Hari ikintu nama mpanura abarundi cane cyane ababimpunzi, turi impunzi, dutwagwa n'abantu batakitwemera nk'abarundi uyu munsi, badufuse mu barundi. Muri ayo magorwa turimwo nta kintu kinini tugisigaranye cyo kuvuga ngo jewe simvugana naka canke sinicarana naka kugira ngo dukize igihugu. Kuko iyo uvuga societe civile, ni societe civile iri ruhande ya leta, leta ishobora kuyumviriza, societe civile ishobora gupropoza igira iti hari itegeko rikwiye kujaho reka turibazanire. Societe civile ishobora kuvuga itari itegeko ribi turaje kubafasha muri hindure. Societe civile ivugira abanyagihugu leta ikumviriza bigashoboka. Ariko ubu turi ruhande ya leta itemera ko tukira abarundi twita inyanka Burundi canke abansi b'igihugu. Muri ico gihe hari bidashoboka, niko yavuze ati imigambwe irashobora gufata n'ibigwanisho. Sindavyibaza ko ari vyo, imigambwe muri situation normale ntifise uburenganzira bwo gufata ibigwanisho nkuko n'amashirahamwe kizira ko afata ibigwanisho. Kandi nk'abahanya hagati y'akazi na muntu birazi neza aho duhagaze ko twebwe tutari mu ruhande rw'abantu bafata ibigwanisho. Ico tukivuga imisi yose ntawo kituzanako. Mugabo ko inyishu z'ibibazo by'u Burundi aba bantu b'impunzi tugira tuti mwese ni muvugane kandi n'abari mu gihugu murabe ingene ico gihugu gikira, duhagaze ngaho ntibihinduka ngo nuko turi amashirahamwe yigenga. Ngoma ndabacira akantu gatoyi, ikintu canshikiye mu kwezi kw'icenda muri 2015 hariho ishirahamwe ry'Iburaya ryadushikira gose mu bikorwa byacu muri Focode. Hanyuma hamaze kuba ko duhunga bikageraho abantu bari hanze bavuga bati turaye ko twoshiraho urunani rushobora gufasha bose twita Sinareda. Ndazi ko ari ikibazo cadutandukanije na bamwe, habayeho kutumvikana bamwe n'abandi. Hariho uwo muntu twaricaranye arambaza ikibazo ati none ko mwebwe mwagiye hamwe na Sinarede kandi ari abanyamigambwe bica bigenda gute? Murazi ko twebwe tutashobora gushigikira umuntu ari kumwe n'imigambwe. Ico gihe naramwishuye nti ndazi ko uzi neza ko ibya societe civile ndabizi bikwiye, nindazi ko utagira ngo uri kubwira utumva ico uri kuravuga. Ni mugabo ngo ndakubaze wewe ko twayivugana ari mu Birigi hamwe ngaha mu Birigi, umushikiranganje wa mbere w'u Birigi yofata ingingo yo guturira amaradiyo yose yigenga mu Birigi, agafata ingingo yo gufuta amashirahamwe yose yigenga harimwo n'iri shirahamwe ryanyu ryanadushigikira twebwe, agafuta imigambwe, agafuta umwidegemvyo wose w'Ababirigi. Mbega hageze gukiza Ububirigi uwo munsi wosubira kuyumvira ikibazo ngo mbega hariho umubirigi tuja hamwe canke tutaja hamwe, nimba ari ugukiza Ububirigi bugasubira kuba Ububirigi busanzwe maze umwe wese agasubira gukora ibisanzwe. Yambwiye ati ndagutahura, ivyo bibaye naje nomera nkawe noja hamwe n'abandi. Mugabo cyambwiye ati ariko rero mu Bubirigi siko turi, ko atariko turi nibaza kutahura ko bidakunda ko tubandanye turi kumwe. Nabwiye ndavyumva gose, nimba ari ikibazo kijanye no kuvuga ko utobandanye ushigikira kubera ko ndiko ngwanira inyungu z'igihugu canje bahejeje, ndavyumva niyo mfashanyo ndayihevye. Nuko vyabaye ico kiganiro cyabaye gutyo. Rero aho turi uyu munsi si kibazo cyo kuvuga ngo ninde canke sinde, ni kibazo c'igihugu kiriko kiratujana, ni ikibazo c'igihugu kiriko kirahambwa, ni ikibazo c'abatwara igihugu batandukanya abarundi, bamwe bakabita abansi
abandi bakabita ko aribo bene gihugu. Ni ikibazo cy'igihugu kiriko kiraja mu kaga, ibintu biba bibi kurusha uko vyahora kira musi. Muri ico gihe zina murundi wese ahamagariwe gukora ibishoboka vyose igihugu kigasubirana umwidegemvyo wa bose, kikaba igihugu c'abarundi bose, kidasubira kuba igihugu ca bamwe abandi bataraba igihugu. Uwambajije nawe ati mbega umunsi umwe nzoshinga umugambwe, ico ni ikibazo nabajijwe kuva mu Burundi, ariko nacishuye kuva kera nti birinze bishika nkiyumvira kuja muri politike nyene, guhagararira ivyicaro vya politike, ico gihe nzobimenyesha abarundi, nzosezera abo twari kumwe muri societe civile, kuko abo turi kumwe bagira bati twebwe ntitwipfuza ko abahanira ivyicaro vya politike batubamo. Nzobasezera, nshima ivyo twakoranye, nsezera abafokode, nshima ingene twabanye neza, hanyuma ntangariza abarundi ko mfashe intumbero nshasha. Ariko uyu munsi intumbero yanje irazwi, aho mpagaze ntihajya harazwi, kandi nta nico mbona akamaro ko gushinga umugambwe uyu munsi. Ndiko mvuga ko tuteza kugwanira kuronka igihugu, none uwo mugambwe za gushinga uyu munsi woba ugira uhagarare he, ugira ukora iki? Ko umugambwe wawushinga ngo bitoze bashikira ubutegetsi baronka ivyicaro, noshinga umugambwe ubu nyene ngo tuje kuwuhagarika hehe? Ikintu gihambaye uno munsi ndabisubiyemwo, twese ni kimwe, ico gihugu tugikiza gute? Dusubira kuronka Uburundi bw'abarundi bose gute? Turonka amategeko twubahiriza twese gute? Nico kibazo twese tuza kugwanira, atari kugira ubudumbidumbi ngo jewe ndaha nanje ndaha jewe nakozaka. Ni ikibazo ca twese dutegerezwa guhereza hamwe. Murakoze. Murakoze cyane Pacifique Nazwe. Nibutse bariko baradukurikira yuko dusigaranye umwanya muto cyane, batanu tuza kwakira, mugerageze mukoreshe iminota 10 kugira ngo mu gice ca nyuma ca kino kiganiro tuze kuronka umwanya w'intererano z'abatumire ku cokorwa n'ingene cokorwa kugira ngo kazoza k'amashirahamwe yigenga n'imigambwe mu Burundi isubire kwigenga nk'uko vyari imbere y'uko intureka zaduka mu gihugu. Alice Hakizimana, nimba munyumva, mwokwakira umugwi wa nyuma w'abariko baradukurikira bifuza gufata ijambo. Urakoze cyane Gilbert. Hariho abariko baradukurikirana bari basavye ijambo haciye akanya. Hariho Jean Claude, hakaba Sindumuja na avoka, bogerageza gutanga intererano yabo canke ibibazo vyabo mu minota 2 itarenga kugira ngo ducungure umwanya. Hariho abandi nka 2 turashobora kubakira. Abo maze kuvuga, Jean Claude niyaba ariko aranyumva ashobora kugurura mikro yiwe agatangura, akurikirwa na Sindumuja hanyuma avoka. Murakoze Alice, murakoze mwe mwatunganije iki kiganiro. Nta ntererano mfise ibibazo nagomba kubaza Leonce. Turavye kuva mu 2010 baragiye barashiraho inani z'imigambwe igihe haba hageze amatora, rimwe na rimwe murambabarira, rimwe na rimwe ugasanga izo nani ntizishoboye gushika ku vyo bari bifuza kubera kutumvikana hagati yabo. Ikibazo kijanye mbega uno musi abarundi bagira confiance yihe ko bitazomera nk'uko vyameze muri iriya myaka. Ikindi kibazo, we nyene yatubwiye yuko amategeko ahari akandamiza imigambwe n'ubwigenge bw'abanyepolitike, mugabo bashinze urwo runani kugira ngo bashobore kuja mu matora. Mbe babona muri ayo mategeko ahari no muri kutigenga kw'abanyepolitike, babona yuko hari ico bazoshobora gushikako mu vyabananiye mu gihe imigambwe yari ifise n'ubwigenge bukenya. Ikibazo ca nyuma kijanye nk'umuntu ari muri politike kandi ayimazemo igihe, abona inguvu CNDD-FDD ikoresha kugira ngo igumiza abarundi muri ibi barimwo, izikura hehe? Bibaza ko zokurwaho n'iki abaye realiste? Murakoze. Murakoze cyane Jean Claude kubahiriza umwanya. Ngira Alice yovuga gukurikira. Ego, Sindumuja niyaba ariko aradukurikirana yobaza ikibazo ciwe. Urakoze Alice, urakoze. Ndashimiye ikiganiro mwateguye, nukuri n'ikiganiro ciza. Mfise ibibazo bibiri nyarukije. Ica mbere ni kiraba Leonce. Leonce, muvuga muti mufise urunani uno munsi, mwibaza ko
rwoba arirwo rwohangana mu matora ari kuza ya CNDD-FDD, urwo runani mukavuga muti ahubwo na Rwasagato ashoboye kuzamwo tugahangana dushize inguvu hamwe vyoba vyiza. Mais dans l'entretemps tukaca twibuka duti mwavuze Pacifique yavuze ivyerekeye Ndadaye avuga ingene yabona ibintu bigenda, ariko hariho chapitre mwibagira yuko Ndadaye apfuye biciye muri uwo mugambwe nyene wa Frodebu, habaye ihonyabwoko ry'abatutsi, ihonyabwoko gushika uno munsi ata mu Frodebu ararihanirwa, ata muntu n'umwe arabibazwa kuva biba imyaka 30 iraheze. None uno munsi mwe mufatanye na FNL tukaba tuzi Rwasagato nawe nyene uruhara afise mu kwica abatutsi mu Burundi, eske ntimubona yuko hariho abatutsi canke ubundi ubwoko bw'abatutsi buzovuga buti noneho baje bazotumarira rimwe kuko ntibazoduha n'ubutungane, ntibazokurikirana ikibazo kijanye n'iryo honyabwoko ryakozwe na Frodebu mu 1993. Ico ni ikibazo ca mbere. Ica kabiri kiraba umushingantahe Pacifique na societe civile abari ngaha, mwagize neza gutegura kwiyamiriza ikiringo ca gatatu mu 2015, hakurikira ivyo twabonye, haba aho mugera yuko mutwara amadosiye muvuga muti n'ayabahonyeje n'ayabahonyoye agateka kazina muntu mu 2015. Eske ayo madosiye uno munsi ageze hehe? Turavye ibiganiro tumaze imisi twumva abarundi ngaha baravuga bati les manifestations za 2015 nukuri zari zikwiye, ariko mumaze kubona ko mwebwe nyene mudashobora guparticipa mu manifestation kuko mwavuga muti mwokwicwa, mumaze kubona komeza amahoro wa mbere umwana w'imyaka 15 biciwe kumutakura bakaja guhamba, kuki mutabwiye abarundi muti hagarika, reka turondere iyindi forme yo kumanifesta, kubera turabona ko turiko duhangana n'ibisigo biriko bidutwara abana. Murakoze, reka tubandanye tubumviriza. Murakoze cyane namwe Sindumuja, ngira Alice yovuga uwukurikira hanyuma bakabanza bakishura. Egome ugira gatatu ni avoka nawe nyene yari yasavye kugira ico ashikirije, niba twumva yoshikiriza intererano yiwe kugira ngo tubandanye. Avoka ngira mwo kugura akamikro kanyu mugashikiriza ikibazo canke intererano yanyu nimwaba mutwumva. Ngira ngo ntariko aratwumva, twoba Kumbure turareka nimba atariko batuze. aratwumva mwoha ijambo abatumire kugira ngo ducunguze umwanya umwe turiko turatujana kugira bishure. Sinzi uwo muherako mu babajijwe, Jean Claude yabajije Leonce, Sindumuja yabajije Leonce na Pacifique, ngira Leonce yotangura kwishura. Leonce Ngendakumana sinzi ko mwokugura akamikro ce muriko muratwumva. Nakunda kuguruye ndakuguruye muranyumva turabumva ngira mwakurikiranye Jean Claude mwomwishura. Mwebwe abantu mubabwira ati twigishanye, abantu nuko turigishanya tukaza turuzuzanya, niho mwene izi session educative zogira akamaro gusumba ibiganiro byose byahora bihaba. Ariko umuntu afise amakenga cyangwa afise ikibazo dutegerezwa kumwishura. Uyu Jean Claude yambajije ati none kuva mu mwaka wa 2010 mwagumye muza murashinga ati none Ijwi rya Leonce Ngendakumana riza riragenda, sinzi ko bagenzanje bariko baramwumva. Oya mwumva biriko biracika, ngira niyo abatwumva yogerageza zera gute byogenda gute. Leonce Ngendakumana nimba muriko muranyumva mwosubiramwo ku ntango kuko ijwi ryari ryagiye, aho ivyo mwishuye byose ntivyariko birumvikana.
kumbure n'ubu ngira ntariko aratwumva mu kurindira kumbure yuko dusubira kumutora sinzi ko Pacifique mwoba murishura abababajije kugira ngo dushobore kuronka Leonce Ngendakumana kuko ijwi ryiwe ryagiye. ego ndashobora kwishura kandi n'ubu ndashimiye uwabajije kino kibazo. Ni ikibazo maze kumva kenshi cyane cyane kivugwa n'abasendedefitede kurusha mbere abari inyuma. Mvuze nti icyo nokwita nka consideration generale, hari ikintu ntanguye kubona muri ino minsi gitangaje, aho ibintu vyahora bivugwa n'abasendedefitede mu kutugwanya nsigaye numva izo mvugo zikoreshwa cyane n'abitwa ko womengo bari ku ruhande rwacu. Ni ikintu ntera kintangaza, ariko kumbure cyumvikana iyo ibintu bimaze igihe kirekire ko bishoboka ko ibintu bigenda gutyo, yaba nk'ico kibazo cyo gutera amacuma abarongoye amashyirahamwe, bene iki kivuga ko umva ngo twaheze ngo abana ngo baja mw'ibarabara ngo hanyuma ngo bapfirayo. Nk'uko womengo ni uguha imbabazi bakoze ivyo bintu. Icya mbere duteza kwama twibuka ku bintu bijanye n'imyerekano ya 2015 nuko bwari uburenganzira bw'abanyagihugu. Kirazira ko hari imvugo nimwe iza isa nk'itanga imbabazi ku baje kwica abanyagihugu mu gihe bariko bakora ibijanye n'uburenganzira bwabo. Mbega abanyagihugu bari bafise uburenganzira bwo kubwira Nkurunziza ko kizira ko yiha ikiringo atarekuriwe. Mbega vyari birekuwe ko abanyagihugu baza kwanka ko amasezerano y'Arusha ahonyogwa n'umuntu kubera inyota y'ubutegetsi? Ico ni ego, kandi n'uwabajije yavuze ati mwagize neza mu kwiyamiriza ikiringo cya gatatu. Ico ndacumva gutyo. Mbega none uwo muri ariko imbere yuko kumuriyamiriza mw'ishuri cya kabiri Pacifique ntahazwe mwavuze yuko hari imvugo nshasha itangaje mbere isigaye igaruka kenshi mu biganiro bitunganywa ku maspace. Mwibaza ko ivyo bintu vyazananye he, bifise intumbero iyihe, kubera iki abo batahora bakoresha iyo mvugo bahindutse? sinoshobora kugitora nukuri, aho nobangira mpfumure kuko hashobora kuba imvo nyinshi. Imvo ya mbere nuko bishoboka nyene ko abantu bibaza ibibazo bakaba badatahura icyabaye canke badafise amakuru akwiye, kandi uwajije muri ico gihe nta kosa bakoze. Icya kabiri mpora nikeka, simvuze ngo yabibajije n'ivyo arimwo, nuko uko nagiye ndabibona muri iyi myaka 10 iheze, ubutegetsi bwarigiye buraturungikira abantu batwinjiramwo, kimwe muze kwita infiltration ikoreshwa na renseignement. Simvuze uyu muntu anyuve neza, simvuze ngo nivyo arimwo, ariko ngo mvuge experience nabonye. Abantu twasanga batwinjiramwo, mbere iyo baje bakaturusha umwete, ukabona barashushe cyane. No mu myerekano byahereye mu myerekano hajya bariko bariyamiriza ikigo cya gatatu mu makartier. Nakivuze mu biganiro mperukamwe ahantu ni hariho nk'umuntu yitwa Gaston, sindimbo ni ibintu natohoje sintinya kumuvuga uko yahawe uburyo n'iperereza kugira ngo asambure imyerekano n'impera. Murabonye ko yaciye bicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu. Hanyuma amafaranga bahawe, hariho ugwaruka bayahaye, igihugu cyabo babwira bati muje imbere mu myerekano, muboneke muri abambere mukora imyerekano, hanyuma mutere ubwa mbere bwo mubona abatunganya ibintu mu baduhe tubakorere ko. Icya kabiri kube ukuja gucafuza abarongoye amashyirahamwe y'imigambwe abari hejuru bacafure. Mu ntambara zose cyangwa ingamba zose cyangwa ibiki, iyo urashe umutwe uba uriko urasambura ibyo munsi byose, utuma habura igitwara abandi. Iyo ni intambara zo ku isi yose niko zizwi, hose bagerageza kurasa uri ku mutwe kugira ibisigaye byose bice bishwanyagurika. Rero mu nyuma tumaze guhunga twarabonye abantu batwinjiyemo amashyirahamwe yigenga, ukazibona umuntu tutazi yazana tutahora twumva araje n'umwete mwinshi, akanatwereka ko twebwe ataco turiko turakora, akaza tunganya ibintu vuga ngo abantu baje hamwe, ahuza abantu n'abandi, aja muri ONU, aja he, tukabona ibintu byadutse gutyo. Hahera imyaka tugasanga wa muntu abaye wa mbere gutaha mu Burundi, ari we yari wamenga ashushe kuturusha twebwe hasi.
Pacifique nahazwe ijwi Mm. riragiye sinzi ko muriko muratwumva ariko imbere yuko mugaruka ndabona Leonce yagarutse nimba ashobora kwishura twa tubazo imbere yuko Pacifique agaruka kwishura niho utubazo ndi ego mwokomeza nimba ariho muri ijwi ryari niho ryagiye ariko ndi nari mvuze abo bantu twabonye baduka bakaturusha umwete haca iminsi tukabona ahubwo baciye bitahira mu Burundi bakibanira neza na bwa butegetsi atankomanze niho twatahuriye ko hariho abantu ubutegetsi burungika mu mwanya kanaka ukamengo baje bafise umwete wo gukiza ibintu ariko intumbero ishobora kuba iyindi anyumve neza uwumbagije ikibazo sindamusize nko muri abo bantu nta na gato hanyuma ngomba rero nje ku kibazo yarambagije ndakigaruke ko ati mumaze kubona barashe komeza amahoro ni kubera iki mwebwe mutaciye muhamagara imyerekano ngo ihagarare nimwibaze nyine ico kintu cobaye coroshe mu ngamba zose zo kwisi nukuvuga ahantu hose wocugira uti revolution yoba yarabaye uti mu Bufaransa mumaze kubona umwami w'Ubufaransa yishe umwe mu bari ko bariyamiriza akarenganyo k'ico gihe nibuka bagira revolution bataciye bahagarika babandanije kandi bigahitana n'abandi gushika Ubufaransa bugakira naho woja kuri abo basende DFDD nyene wabaza uti mbega aho mwakora urugamba ni kweri ko mumaze kubona ngurube apfuye mutaciye muhagarika byose mukiyumvira ingene mwohindura ibintu mutabandanije urugamba muri ko murapfa canke wambaza uti mbega wowe nyene Pacifique tugombe tureke n'abandi wewe nyene Pacifique incuro bagwagije kwica mu Burundi ni kubera ko bonye uhatwe gupfa utaciye uheba byose ni kubera iki n'umu mu mahanga yuri kuzi intumwa barungika kukurondera no mutondekera ibintu bikorwa kugira nicwe ukuntu bingana abantu bamaze kunukira kunyica hanze ibimaze gukorwa sino bitondeka ngo ndabiheze yoca mbaza ati ni kubera iki umaze kubona ko n'ubu hanze bashobora kukwica utagira impuhwe kuzohava upfa abana bawe bagasigara ari impfuvyi hamwe ibibazo byo kwisi umuti wabyo koba ko iyo ukoze ikintu ukabona habayemo ingorane uca uheba byobaye byoroshe gutora umuti w'ibibazo nimba ari uko twoza turagira uyu mu biganiro ahora bamwe numva aba mu bashikira ko mu Burundi hoba n'abakoresha ingufu kugira ibintu bihinduke none nibakoresha ingufu hagira ubupfa bazoca baheba bizoca bigenda gute ntabwo dukwiye guhebera aba bariko baratwaka uburenganzira bwacu iyo aba manifestation n'ubu igishoboka n'ubu tuba tuyirimwo ntibirahera niki cyo kuvuga ngo ntitwayigiyemwo nukubesha manifestation yari ikozwe kwinshi hariho iyo ntumbero baragize bati nka jewe ubwanje nivuge ko Pacifique tukamubona turamurasa ikiziga ciwe tuje tugishira ngo mu kibanza manifesta bose aza kukibona maze bacika intege bavuge ko babihevye intumbero yo kwica Vitali twari tuyizi iyo mbona impa murazi ko bagerageje niba yagira gatatu muri muvuma harto turaje manda bambuze bakabura Vitali bagiye kurondera mbona impa bariwe barasa Imana irakinga aracyariho ico twari tukizi nukuvuga ko ku ruhande rwacu kwaruhugira gute twategereza kwiga ingene imyerekano ibandanya igikorwa tuteza gukora tugagikora kandi tutapfuye kuko twari tuzi ko tubaye okaje yo kutwica twari tuzi ico bari kuba bungutse bo y'ibyo tubibasinzi ko ubabara ko ntaracwe ico gihe mugabo